mwaramutse bakunzi ba Club de la Presse ndabaramutse ndabaha nikaze muri kano kanya ka kino kiganiro cunani rw'amaradio RPA inzamba be na television Renaissance. Uno munsi tuganira ku nyifato y'abamenyesha makuru mu bihe vy'amatora yitezwe mu mwaka wa 2020 mu Burundi. Urwego CNC rujejwe gucungera umwuga wo kumenyesha makuru ngwara irushinze amategeko ntarengwa ibinyamakuru n'abamenyesha makuru bazokwisunga muri ivyo bihe vy'amatora. Ayo mategeko akaba yarungikiwe abarongoye ibinyamakuru kugira bashireko umukono mu kwemeza ko bazoyubahiriza. Iyo ngendo ntiyemewe na bamwe mu ndongozi z'abamenyesha makuru. Abarongoye radio Isanganiro n'ikinyamakuru Iwacu baranse gushirako umukono kuri ayo mategeko bagiriza CNC ko itabagishije inama. None ayo mategeko yoba aje kunyura ivyari bisanzwe bihuha mu mwuga wo kumenyesha makuru. Kugira tubiyage twatumiye abatumire babiri. Wa mbere ni Desire Hatunyimana musanzwe mumenyereye muri kino kiganiro. Mwaramutse Desire. Mwaramutse Patrick. Desire akaba arongoye uruganda kumenyesha makuru rwa radio Inzamba agateka kawe nsubire ndabikaze Desire. Urakoze nawe. Uwundi mutumire ni Eloge Niyonzima akaba ari umumenyesha makuru yigenga, umumenyesha makuru asanzwe nawe nyene ari mu buhungiro. Ni bwa mbere yitavye kino kiganiro. Ngaramutse neza Eloge. Mwaramutse Patrick. Kaze muri kino kiganiro. Ndabashimiye. Ikibazo cambere kandi agihere iwawe Desire Hatunyimana, mwarakoze munani nuko mukora mu matora hari mu mwaka wa 2005 murasubira mu 2010. Nibisanzwe ko muri ivyo bihe haba inyifato kwamenyesha makuru mu bihe nk'ivyo by'amatora. Inyifato ni ngombwa kuko burya nta kintu na kimwe kitagira amategeko. No mu muryango urimo abantu babiri honyine bari amategeko. Abamenyesha makuru rero bagengwa n'amategeko. Nico gituma rero bagiye gukora amatora bacagengwa n'amategeko. Mu kazi mu radio aho umwe wese aherereye akorera hari amategeko abagenga. Ariko iyo bagize urunani ubwo rero tutegeza kugira amategeko nago nyene. Aya mategeko rero ategezwa kubaho akavuga ingene bazokora, ingene bazosigara kuri centrale ko no vyita, abandi bari kuri tele, ingene bazokorana, ingene amaradio azovuza ivyo byose bigasanga birimwo bakabivugana, bakavuga ati mbega bazovuga makuru bazova hehe, tuzobapanga gute, hanyuma bazokora ibyo mu biganiro bazova hehe, bizogenda ko ibyo bifundikwa mu nani ibyo musanzwe bifundikwa n'amaradio yose azitabira ugo runani. Nico gituma amategeko rero ateza kuva muri mwebwe muzokora ico kintu, muzokora ico gikorwa kuko atavuye muri mwebwe yobara amategeko yamomekerano. Mutegeza kuvuga muti ibitubikoze gutya bizogenda neza, ibitubikoze gutya bizogenda neza. Nkuko wari bivuze twarakoze mu nani nyinshi kandi ziranashimwa no makungu. Na cyane cyane no kuko 2005 kuko niko novuga gwagenze neza gusumba ingani zose. Amateko yarahari yarubahirijwe, hariho n'abayahonyanga bagaheza bakakugwa muri ugo runani bakabasubiriza n'abandi kuko batakurikije ivyo bavuganye cyane akaranga mutima kumwuga. Tureke ivyo runani tuze kubijanye n'inyifato mu bihe vy'amatora. Inyifato inga abamenyesha makuru ivyo bise code de conduite. Byaragaragaye yuko mu 2010 iyo code de conduite yarabaye. Kano mu bajejwe no mu migambwe hariho code de conduite ijejwe abanyepolitike mu bihe by'amatora. Iyo haje code de conduite haje inyifato mu bihe by'amatora nibisanzwe kuko nandaje. Nibisanzwe cyane. Nibisanzwe kuko iyo code de conduite niwe nako ndavuga ugiye gukora amakuru. Mugiye kuzovuga ibiriko biraba mu matora. Muteza kwa mufise ikintu mwisunga. Mukavuga muti nta kugenda nk'akarorero ko kizira kugenda wambaye ikintu kiranga umugambwe uri umumenyesha makuru. Nkiyo ibisanga biri mu code de conduite. Kuko ugiye wambaye ikintu kiranga umugambwe ntuburi umumenyesha makuru ugiye nk'umunyamugambwe. Sivyo? Ari ibintu byinshi nico gituma code de conduite itegezwa kubaho kandi itegeza gukurikizwa mugabe kurikizwa nabande nabayishizeho. Ubu rero ko mbere ko mpijambo Eloge ko hari abayobozi bagize bati namba twe nta mukono dushira kuri amategeko kuko mutatugishije inama. Ntibarira busema? Nta na gato ntibarira busema kuko
sense iragiye sense ubwa mbere ho sense ntijejwe gutunganya amatora gutunganya ingene abamenyesha makuru baje mu matora sakazi kayo sense igenzura ingene imenyesha makuru bikora ubwo sense ntitegura ingene abamenyesha makuru bazokwigenza mu matora sivyo bikorwa nabanyina amaradio banyene ibimenyesha makuru ibinyamakuru bakaja hamwe bakavuga bati kubera babagiye hamwe gize urunani sense rero ahubwo yogiye kuraba abariko barakora yuko bariko barakora bisunga akaranga mutima kumwuga mugo si sense itunganya sineriji urunani rwamenyesha makuru mu matora iriko ija mu kazi atarakaye ako nakazi kibimenyesha makuru imenyesha makuru ivyo bija hamwe bigapfundika ingene bizokora hama sense reke genzura ko ivyo bafundise ko babikurikiza mugo si sense izana ayo amategeko abavyanse je ndabumva wewe wonzanira ikintu waje kwandika kuva kuri ku ngingo ya mbere gushaka ya 15 ngo akirasinya nta biteguye nanje kubera iki utanshize mu kubitegura kandi uzi kuzonkena mu kubisinya Eloge Niyonzima uno munsi ubwo sense ruti abamenyesha bakuru bazokwisunga aya mabwi amategeko ngenderwa ko baravuga ati ntazogire umumenyesha makuru afata bimwe bita amasondaje nk'isoko y'amakuru akagira bati ntihazogire uzovuga icyavuye amategeko hataragera yuko sense nako urwego ruje amatora rugira ico rushikirije mbega murabona yuko amategeko ngenderwa ko sense rikira irazana hari amategeko yarakwiye kubahirizwa uno munsi. Ego reka mbanze ngaruke ku byo mugenzanje Desire yavuze nakataraboneka ivyarabibaye umwuga wo kumenyesha amakuru yavuze neza ati erega iyo code de conduite amategeko ngenderwa ko atunganywa nabo yega hanyuma sense nkuko vyanditse mu mateka yigenga ikayakurikiza ikaraba ko kakaranga mutima ko kumenyesha amakuru y'amategeko ariko arakurikizwa uno munsi rero ko sense izana ikintu igashiraho ngo sinya mutegeza gukora gutya ahubwo ntangazwa n'ababisinye nayo batabisinye bakoze ico bategeza gukora kuko uno munsi ntivyumvikana ngene sense iza gucira inzira abamenyesha makuru ikavuga ati ni nkuko uvuga ati noneho rero wewe uno munsi mitabaro mu gukora ikiganiro cha Club de la Presse tori bibazo biba ari byo ugenda kubaza ni nkuko ubwira serugo mu rugo ati uno munsi mu rugo iwawe genda ubabwire ko bategeza gutahiza isaha mutegeza kujingiza ni ibintu nk'ivyo ni ibintu rero by'akamara amaza byabaye ni ibintu bitari bw'imboneka rimwe muga bitanatangaje mu gihe Burundi burimwo kuko iyo hageze ko abantu bitwa ngo nibo bajejwe korosha gufasha uwo mwuga w'abamenyesha makuru gutera imbere ubwo bwigenge bw'abamenyesha makuru kubaho bagaca bagiraho bavuga bati noneho nta ruhusha nta bubasha mufise bwo gutangaza ikintu na kimwe cyavuye mu matora mutagihawe n'abayahagarikiye ibyo bintu nimboneka rimwe uvuze ati nimboneka rimwe kandi uti ni ibintu bibaye ntibitangaje muri no minsi ni ibintu nkuko wari bivuze bije mu gihe umwuga wo kumesha makuru mu Burundi atako wifashe amesha makuru barahunze abatari bake bagera kwijana hari n'ibinyamakuru mpuzamakungu vyugawe uno munsi abamenyesha makuru bakiri mu Burundi mubona bafise igihagararo bakagira bati nyabuna ntivyogenda uku twifuza ko bigenda gutya bakumvikwa niko abamenyesha makuru bene wacu basigaye mu Burundi bari kubakorera kuri tere cyo no kwita tere imeze nabi cyane inyerera cyane kuko abamenyesha makuru imbere ko umumenyesha makuru buri umuntu bakorera muri ca gihugu uvyura umutwe bakamena bakorera muri ca gihugu umuyobozi mu bushikiranganje ajyameje bakamutora mu nzu bakamwica bakamuhamba mu rupangu yahora bamwo urumva abo bamenyesha makuru je ndabita intwari ahubwo ndabita intwari kubona bagishobora na duke kudukora bakanka gutamikwa bakanka si bose mugabo baracariho nikimenyamenya n'iryo tegeko je nibaza ko iryo tegeko rije kugaragaza ubwoba effectivement bwa burya butegetsi bw'ibujumbura kuko barabona aba bantu naho twabahondaguye ku mitwe tubaretse n'ubundi barashobora gushira habona ibintu bitagenda neza sinzi ko umaze gusoma rya ico bita code de conduite barashiramwo neza ngo birabujijwe
no gutangaza n'ikintu na kimwe biciye ku ma micro ibi tuvuga noneho ngo no kuri internet no kuvuga batinya bati mbe noneho naho twababujije kuvuga naho byinshi hari ibyo batavugira aheru bashaka kubibona bakandika message bakayirungikira naka kandi uretse ko mu Burundi no munsi umupolisi canke imbonera ko afite uburenganzira bwo kuza akagufata akakwaka telefone ati kuramwo code ndabe ibyo urimo ni je mfata iryo tegeko nk'ubwoba burengeje noneho bwaburiya butegetsi buvuga buti naho abantu twabahondaguye twababujije gukora baracavyura umutwe ni nko kuvuga bati rero noneho ni mukazi be ni muhore ntimuzo nibaza ko wanashaka bo bifuza ko effectivement ico kintu bariko barabatamika kidashobokera umumenyesha makuru ufate ni c'est le point culminant ku kazi ko umumenyesha makuru hamwe bakubwira ati ukora uku ibintu bikora urabikora bavuga bati peut-être reka tubahe iki kintu hanyuma bacu bavuga bati ayo matora ntituzoyajemwo hanyuma ivyo bateguye bwahusumwa ariko Desire yavuze yuko intuza amategeko ngenderwa ko mu bihe by'amatora ari ngombwa rwose cyane amategeko ngenderwa ko mu bihe by'amatora kuko ibihe by'amatora ni ibihe bidasanzwe by'igihugu suno munsi sinejo hahitse ni misi yose nkuko bivuze mugenzi Desire yari no mu bayobozi b'amaradiyo twari abamenyesha makuru harabaho amategeko akubwira ati muri iki gihe cy'amatora tuzokwitwara gutya tuzogendera ku mategeko ya naya hari amategeko ashingwa hagati y'abamenyesha makuru hagati y'ibimenyesha makuru bigiye kuja mu runani kandi aya mategeko akurikiza amategeko y'igihugu akurikiza amategeko y'umwuga wo kumenyesha amakuru ayo rero arashingwa n'abamenyesha makuru ariko nuko boje inama hagati ya CNC n'abarongo ya maradiyo bakagira bati tushike ku kintu kimwe twogendera ko twese iyo bikaba nuko kuko umwuga w'amenyesha makuru si nk'akazi nk'ubundi hariho bwa bwigenge mu menyesha makuru bwama burondegwa kandi twari tugeze ko ku rwego rutari ruto abamenyesha makuru b'abarundi si babandi baja kwigishwa ivyo bakora niba abamenyesha makuru bari bamaze kugira aho bageze Desire avuga ati hari byinshi twakoze byashimwe mu Burundi bishimwa no muri Afrika bishimwa no mu makuru nuko byari ibintu bikurikiza amategeko babona ko ari ibintu bikurikiza amategeko nuno munsi rero kubona batabemerera ako kanya ko kugira babandanye ya professionalisme yabo ngo bayikoreshe hanyuma bagire bati iyo sense bwite erega hano mwibagiye hano hari cyo mwibagiye nkuko botegereje kubikora ati rero gorora gutya bagaca bazana ikintu ca muri iyi nzira nta yindi hari Desire uze eroje ivyo yakashikeza ati bariko baratamikwa ariko umuntu aravye ibyagiye biragenga amatora yaheze mu 2010 niho mwakoze munani byari bihe byaranzwe n'ubusuma bw'amatora abaho amasandugu yatogwa mu gahinga amasandugu arimwo amajwi y'abantu uno munsi umuntu yogira ati hisunzwe iyo nteguro CNC kirashiraho abamenyesha makuru bazobona hariko haraba ubusuma bw'amatora ntibakize babishikirize Patrick ijya ngingo mengo ningingo ya 10 canke 9 sinibuka neza ningingo ihonyanga ubwigenge bwo kumenyesha makuru kuko umenyesha makuru ntumutegeka ivyo avuga ntumutamika ijambo umenyesha makuru ni ijisho ry'umunyagihugu asigaye muhira ategeza kumviriza ibiko biraba mu gihugu uravyibuka mu matora nyene vyagenda kumbe harabari ko badukurikirana batazi nyene vyagenda ibiki nibiki abamenyesha makuru b'abarundi bari makomine yose y'Uburundi amakomine yose y'Uburundi yari 129 umengo ubunya yarongerekanye abamenyesha makuru bari makomine yose bari mu ntara zose z'Uburundi no kuvuga yuko ivyo ariko biraba vyose mu gihugu bariko barabikurikirana babikurikiranye rero umuntu ari Ngozi yarakeneye kumenya ibiriko birabibubanza kubera umuntu ashaka kuba afise umugambwe abanyamigambwe benshi usanga bari Bujumbura mugo gasanga uwo munyamugambwe wi arakeneye kumenya umugambwe w'ingene wifashe mu Ruyigi arakeneye kumenya ingene umugambwe wifashe Igitega Ikarusi Cibitoke Bubanza ico gihe rero bibwirwa n'iki ingene ahagaze bibwirwa nuko amenyesha makuru bagenda baratanga ico bita temps réel twavuga ko dutanga inkuru
ku mwanya sivyo ico gihe umuntu wese ahari yamva aho amatora ingene ariko aragenda vyari bigoye ingene abantu bokwiba amatora kuko turiko turavuga yuko bariko baraharwa tukavuga ati mu ntara ya abamenyesha makuru ari mu ntara dufate nko mu ntara ya Ngozi amakomine 9 uwo muri komine Mwumba muri komine Busiga muri komine Tangara bariko baravuga ati ngaha anya aho tugeze umugambwe X sindira kuvuga umugambwe ugeze ku majwi 80 kwijana uwundi ufisa 5 uwundi ufisa 3 akumviye biko biraje umbwira guto uwo mugambwe X wari ufise 80 mu makomine yose ya Ngozi mu nyumuza kumva ko Ngozi batsinzwe ntibishoboka bariko barategura ubusuma kubuza umumenyesha makuru kuvuga ivyo ariko arabona bariko barategura ubusuma kuko kiya gihe vyari bigoye cyane bijye by'amasandugu navyo nyene bazababwira ko kizira kubivuga bakizozira kubivuga kubera kirazira kuvuga ibintu byose bijanye n'amatora bidashikirijwe na seni bidashikirijwe na sepi bidashikirijwe na seni je ndibuka muri ajya amatora yo muri 2005 muri 2005 bapadiri kana naho baba 8 y'ijoro warahamagara muri seni ukamubwira ivyo bitariko biragenda neza ati ngahanya hari abantu ko baraharura mugaba amajwi amwamwe ntibariko baraharura hari amajwi bashize pembeni yacahamagara muri iyo ntara nyene ubwo aho nyara wanditse iyo bamenyesha makuru dushikirije nivyo canke sivyo umuntu ariko arumviriza radio yarumva ko yarumva ko hari umugaragaro kujanye n'amatora ariko arabona kandi abamenyesha makuru bari mu gihugu cyose nivyo bari mu migambwe mugabo abamenyesha makuru bose bari kugira bari mu mugambwe umwe imigambwe yose bavuga ntibakorera imigambwe bakorera urunani rw'amaradiyo ico gihe barakora birashima una CNDD-FDD hari mu mwaka wa 2005 yaratsinze kandi itsinda abari bafasanganya bafise ubutegetsi ni kubera iki baretse abamenyesha makuru ngo bakore umva bafise ubwo bati babantu batureka abamenyesha makuru kazavuga aho bigeze tugatsinda ubu rero ko ubwo byifashe tukabareka bakabivuga tushaka gutsindwa ati reka tubuze abamenyesha makuru kuvuga icyo aricyo cyose kibona kigaragara bariko barabona aho baherereye iyo je nibaza yuko ari jewe ndongo iradiyo nta mumenyesha makuru uja muri ivyo bintu uje bakwakijamba ugende kubundi ndoro murorerezi biramaze kugaragara nuko byabaye mu matora yo mu eka tunganya guhindura ibwirizwa shingiro igihugu leta ubushikiranganje bujeje gutanga amakuru bujeje umwuga wo kumesha amakuru ni nabwo bwateguye bibe bita urunani rw'amaradiyo mbe ivyo murabona yuko ari ibintu bishoboka aho urunani rw'amesha amakuru rutegurwa n'ubushikiranganje iyo sibonero kiva mu kigo na leta bacita achat de conscience leta iteguye urunani leta iguhaye imodoka leta iguhaye frais de mission hanyuma ugiye kuraba amatora iyo leta uzoyivuga ryari ari yakurungitse ivyo ufise byose ishobora no kuzika bitora ati wewe shaka usubira inyuma n'amaguru ivyo twagutumese ivyo twakora urumva ni nka kwa kundi nk'umugambwe iprona par exemple yo gufata umuntu ukabwira ati eroge wewe tudugane akagenda yambaye inkofero ya iprona ibo baguhejeje umumenyesha makuru kirazira kikaziririzwa ubu rero leta iriko yatunganya urunani rw'abamenyesha makuru irutunganya nkande amaradiyo ni yateza kubitunganya umwaka wa 2005 vyari centralisé muri studio y'ijambo sivyo amafaranga niho bayatora imodoka niho bazikotesha abantu bakagenda hariho na zapatko leta ntigeze ihonyera muri ivyo bintu ni igikorwa c'amaradiyo ni igikorwa c'ibinyamakuru bakaja hamwe bagategura bagaha amategeko y'abamenyesha makuru babo muko si leta ibija mu nkande leta ishaka gukora ari leta ifise umutima wo gukunda abamenyesha makuru iraheza igatanga appui igatanga amafaranga muga ikayahereza amaradiyo siye leta igaruka ngo mu bushikiranganje naka muri mu bushikiranganje je kumenyesha makuru ngo niho muzoza baje gutora Fred Mise ntivyigeze baho ivyo bintu ni ibintu bariko barafonda bariko barazana bishasha bitagira umutwe n'amaguru cyo gucinyiza umumenyesha makuru kumubuza gukora uko avyibaza kumubuza gukora uko amateka bimurekurira nico gituma ndiko ndavuga nti je mfisi radio no kubireka bakakwica nta mumenyesha makuru wanje no ikakora muri izo conditions ko ntaca bagiye gukora iyo mvire ugiye ngira bakungitse kuraba umupira ngo uje kugira retransmission hama kaza kubabwira match ihetse wa muntu asige muhira no yumvise ngene urukino rwagenze numva barabujije abanyagihugu baza bari muhira gukurikirana urukino
ni imvugo ngereranyo gukurikirana ingene amatora ariko aragenda ku mwanya bazobamenyeshwa ari ku rukino rwa heza nk'umumesha makuru rero genda kuraba umupira wa football match yagiye ngo agiye kuraba iyo match hanyuma akaza kubwira abantu ngo Vitaro na Inter ngo bakinye kimwe ku kindi mugo ntibigeze babwira ingene vyagiye bigenda kuva bigitango naho nyene nivyo bitsindo byinjiye ntuzobivuga kubera wabibonye uzobivuga kubera arbitre akubwiye ngo bwabondi rero naho hinjiye kimwe ku kindi genda uvuge none ko hinjiye bibiri kuri kimwe kuno munsi bababwira bati muzoshikiriza ivyo seni ibabwiye urumva nta kintu none bazoja gukora yiki ubundi no guhonyanga ubwigenge bw'abamenyesha makuru si kubuhonyanga no kubufuta kuko ubonyanze buracumbagira ubu je no kwita ko ari kubufuta kuko aho twagiye na kure erega menya neza muri iyo code de conduite baranababuza no kuvuga ico bibaza ingene babona nk'ibintu bijanye n'amatora byozogenda ico bita sondage ubu kimenyesha makuru nigishaka kuvuga giti reka tugende tubaze abanyagihugu ijana muri canka abahinga reka dufatire no ku banyagihugu tugende turafata abanyagihugu ijana mu ikomine tubabaza ati mbene nimwe mubona amatora azogenda gute mubona hashobora gutsinda umugambi uwuhe canke mubona ubwigenge bwo gutora mu bwigenge bwanyu bumeze gute ivyo vyose ntibashobora kubikora iryo tegeko rirabibabuza si ivyo gusa ariko muraravye ibijanye n'ivyo masondaje n'ibijanye n'ivyo abantu bavuga ati tubona vyogenda gutya harimo ko umuntu ashobora guhengama akashikiriza ivyo yipfuza anashikirize uko abona ibintu bimeze ivyo navyo ni bimwe twavuga erega umumenyesha makuru umugabo w'umumenyesha makuru hari amategeko akurikiza iyo ushikirije ibintu bitagira aho bishingiye urabazwa ati twereke kuko sondage ni nubuhinga bwemewe mu mascience ko kurondera ingene ibintu bishobora kugenda rero hari ukuntu sondage zigenda zafise amategeko ngene agenda we ntushobora kuvyuka ngo urumenyesha makuru ngo ugenda atacu wigeze ukora ngo twabarije abamenyesha amakuru ngo twasanze ngo amatandasi ameze nk'uko barakubaza ati none twereke ivyo yagize kuko n'ibintu ubereka ati twe twakoze ku makomine angana gutya kuraya tufatiye kuri ibi biharuro tugakurikiza ivyo amasiyansi avuga turabona ko tandasi zigenda uko aha turiko turavuga ivya nyuma soma ry'amategeko yose zijya ngingo zose ziri muri iryo code de conduite uraza gusanga bagiye barisigariza akantu n'imiburiburi bazofatira ko mumenyesha makuru bimwe nka bimwe byo muri politike ngo atteinte à la sécurité intérieure de l'État bavuga ngo gutwarira hejuru nk'ibita diffamation mumenyesha makuru akamabiriza ko twariye hejuru ntibigira aho woharurira ashatse azovuga ati eroje ijya reportage wagize irimo gucoza inzego za leta tubiravye n'ibintu muri make nkuko nabivuze imbere Jesse Bond bifuza ko ahubwo ni abo bamenyesha makuru baguma muri studio bakarindira ko seni ibahamagara muri hotel Susedini ati ni muze tubabwira ibyavuye mu matora none gaheroje baza bagiye gukora iki mu gihe udashaka no kuvuga uti kuri biro de vote ibwambarangwe ati abantu mu kusambiri bari bamaze kuhashika cyangwa ukavuga ati haza kamwe amatora ntiyitabwe bakakubuza no kuvuga icyo ubona nk'icyo wowe umumenyesha makuru azoba agiye gukora iki vy'ukuri azoba agiye gukora iki ko yarakwiye kwigumira muri studio hanyuma baheza gutora bakavuga bati bakanungika amadepeshe mu mpuzamaradio ati soma ivyavuye mu matora kuko ni ikintu gikomeye cyane umva nko kubuza umumenyesha makuru kuvuga uti kuri site y'ibwambarangwe haza kamwe mugabo gacha bavuga ko bitavye nko ku 99%. Umva nukuvuga yuko wewe wavuze ko haza kamwe nabo bakavuga ko hitavye abantu 99% kandi saa sita bari baje gutora bose. C'est-à-dire yuko baheje gufosariza inuze y'amatora. Baheje kuyafosa kuko bariko batanga ibiharo bitari vyo kuko umumenyesha makuru amuje gutanga vyo. Ni ibintu rero bitagira umutwe n'amakuru. Nibutse ko amakuru ajanye no kuvuga ko haza kamwe no mu myaka iheze byateye ingorane aho sengagira ati nyabuna bavuga ko haza kamwe ariko twebwe ibitigiri dufise bigaragaza yuko nko muri commune Kanyosha intara ya Bujumbura abantu baza bahajije gutora bije n'ivya bindi nk'uno munsi muri CNDD-FDD
amajwi bazoronka barayazi ari mu mashini ari mu mashini nico gituma ugiye kuvuga ngo haza kamwe kandi bateguye ko muri yo ntara hazitaba amatora ku bice 90%, ugace werekana ko haza kamwe ugace werekana ko amatora batayitabiriye, uri kurahinyuza ibiharuro bateguye, kuko umaze ivyo vyose biriko biraba ni ibintu biriko biratangira ni barise bariko bavuga bati ntagire uzohirahira ngo avuge ibiri kuri ko birera kuri tere kugira ivyo twateguye bije mu ngira. Urabona vyatangwe kera ugiye kurama ishamirano yamaho aho senere bamariko barabomora ingo zabo bamariko barakubita amabariko barica, biraboneka ko ta tolerance politique ihari, nta kwihanganiranira guhari muri politique mu Burundi. Amatora yateguwe kubera amatora ategurwa imbere n'igihe ariko araba n'inyuma yayo, imbere yaho ni habi. Mwizeye ko uno munsi bariko barabuza abamenyesha makuru kubona ivyo babona mu matora niho haza baheza. Roje Niyonzima, ibihe si vyiza nkuko Desire ivuze, n'amatora ariko ategurwa mu bihe hariho kutihanganiranira muri politike, aho usanga abantu bicwa, imbonekure zigakora amabivyo amabiko biravugwa mu vyegeranyo. Mbe ubona abamenyesha makuru no munsi bafise nogira bafise igihagararo nyabaki, bafise inguvu nyabaki no munsi zo kugira ngo bakore kugira ibi vyose karagira ati ntibigenda neza bifate inzira. Inguvu z'umumenyesha makuru si nkoho, si amaboko manini. Inguvu z'umumenyesha makuru ryari itegeko, none iryo tegeko ntirishoboka mu gihugu nka kiriya tuzi iciswe itegeko ataco kibabwiye. Ariko urabona uravye ivyo bariko barategura effectivement urabona ko nta gishoboka, kuko uwo mumenyesha makuru azobirengako imbonera kuri hariya ku mutumba noneho bazoca bamufata. Erega ivyo byose bariko baragira azovuga ngo imbonera kuri ngiro kubita mu ko kirazira kubivuga effectivement ubiraba neza birimo n'ikintu ca politique niba bariko baravuza ati nta kintu kijanye n'amatora umumenyesha makuru afitiye uburenganzira kuvuga. Nuko sinzi ko bwigize kumva nk'ubu par exemple kuri bijanye no kutihanganiranira, hari gihe umukuru wa seneri yigize avuga ati barivye amatora ubu ntibizosubira. Uno munsi niba abanyamigambwe bari muri opposition batari nko muri CNDD bavuga bati twebwe amatora tuzoyararira gushika ahere, wewe uno munsi honyene bariko barasambura ingo z'imigambwe, bariko barakubita abantu, kundwa usanga hafunzwe abantu bo muri opposition nka 15, bwaca kabiri kumva umushikiranganje umuvugizi w'umutekano nibo bisamburira, nibo bikubita bya bintu twari tumenyera kuva na kera narindi. Ubu bariko baragerageza bati uwo mumenyesha makuru n'amabi n'akamaro gatuza tuko turakorera kuri tere nta burenganzira afise bwo kuyavuga. Hanyuma hariho abandi bavuga bati natwe tuzoba turaho dutegereza kuyakurikirana, ahubwo umumenyesha makuru aregera kure, kuko nibaza yuko akingira gatwe kiwe nkuko Desire bivuze. Abo bamenyesha makuru nibagende bicare mu studio, kuko iryo tegeko rihari ntaco baba bagiye gukora. Naho nyene ntibashaka kurirenga ko ngo bagende gukora nkuko amategeko yabibemerera, kuko n'ubutarenze itegeko baramutora bakamuca umutwe, bene umurango babona baramutora bakamutwara akabuga irengero. Kiriya gihugu ni nk'ishamba ririmo inyamaswa, urumva ico igisigaye no kwicunga. Niko nivyo nabwira bene bacu bamenyesha makuru bari hariya, kuko umumenyesha makuru umumenyesha makuru nyawe umumenyesha makuru ariho. Eroje Niyonzima, nibutse yuko umumenyesha makuru uyigenga, turi mu kiganiro Club de la Presse hamwe na Desire Tungimana, umumenyesha makuru akaba arongoye uruganda rwo kumenyesha makuru rwa Radio Inzamba gatera akaho twinjiye mu gice kigira kabiri ca kino kiganiro. Turiko tuganira ubwigenge bwo kumenyesha amakuru mu bihe vy'amatora mu 2020. Ikiganiro kirabandanya. Desire Atungimana, umuntu aravye ingene abamenyesha makuru bakora uno munsi, aho rimwe na rimwe bamenye ivyo bavuga n'ivyo batari buvuge, bakagerageza kwibako uno munsi. Be twogira tuti biroroshe kutubahiriza ayo mategeko ariko atangwa na sense uno munsi, biroroshe kumenyesha makuru.
vyo koroha gute mu gihe tuzi ko sense ari nayo yabahaye ikarata y'umwuga wanabonye ko mu mategeko bavuga yuko uzovuga ivyo badashaka bazomwaka ikarata bazomwaka ikarata kandi bakwatse ikarata muri sense baba bagukuye mu kazi kandi ikarata karaheze kenshi twebwe ikarata twazihabwa n'akazi hanyuma akabiha ayandi makarata agatangwa mu bwo bwa mbere carte de presse ubwa mbere twebwe twazihabwa n'akazi kubera akazi ko kagwa ubukorera ko kazi bisigura yuko ubu sense ariyo itanga akazi itanga ni nka permis de travail umva bayikwatse bakuye mu kuko urazi yuko bakwatse ikarata nta ntabwo uzoja kurondera makuru kuko ugiye ruguru bakabaza ngo zana ikarata bakubwira ngo zana ya karata ya sense urazi ko bashinze n'imigwi mu ntara irimo ba guverineri ba komiseri y'igipolisi ngene ngo kontora abamesha makuru uduze ruguru rero udafise iyo karata akazi kaba gahetse umva rero kutubarizanya amategeko biragoye cyane kugira ntagutera ikibazo woreka kubijamo utagiye muri ako kazi utagiye muri urwo ruhande rw'abamenyesha amakuru nta muzohura nikosa none kuda ingendo kudashira ku mukono ku rwandiko yakozwe n'abayobozi bisanganiro na ntuze n'ikinyamakuru iwacu mwibaza bisigura iki kuganya je kubwanje babaye intwari baravuze bati ntitworoha abamenyesha amakuru bacu ajya amategeko uyasomye bisanzwe harimo amategeko sinamabi cyane mugabo hariho mwo bimwe vyakubwiye ngo umenyesha makuru vyari bikwiye kubanza guharigwa bakabiganira bakabikura mu gumenyesha makuru asigana uburenganzira bwiwe abayobozi rero babisanganiro ni wacu ceno bakeza kuko barerekanye yuko hari abamenyesha makuru bakigwanira umwuga bakigwanira akaranga mutima n'agateka kumenyesha makuru ariko rero ni ikihe kinyemeza ko batabakweza amatwi ejo nyene ni ikihe kibinyemeza nuko ngira atavyo baravuga ega bamaze kwega amatwi ntuvuga uvuze baca barikurako urumva rero no kugira yuko bajya abantu barafashe risque niko novyita kandi uzokumva babisinye naho batavyemera kwivuguruza bazotegekwa kubisinya sivyo bazotegekwa kubisinya kuko ubundi utabisinye ntiwategeza kuja muri iryo sinema ndakumvije neza Desire uwo ushatse kubwira uti irya tegeko ni nk'ukugabisha abamenyesha makuru basigaye bati nyabuna muhirahire mukore ibidakorwa muzomera nk'abandi bamenyesha makuru ibindi binyamakuru vyugawe za BBC za Voix d'Amerique abamenyesha makuru bahunze ni menace erega ireka kuba menace gute ugiye kuraba bujya mu misanzwe nta muntu w'umumenyesha makuru w'umunyamwuga mvuga ati umunyamwuga yosinya itegeko rimukura ko amagateka n'uburenganzira bwiwe mugabo isinyerema igasinya RTNB igasinya y'amaradi zimwe zitwa Aigle zo mu ntara zo mu ntara zitandukanye zashinzwe n'indongozi zo muri CNDD-FDD none bo kwanga kuzisinya gute kandi begukiriyo leta yashizeho ayo mategeko isanganiro na iwacu ni imenyesha makuru vyigenga vyigenga mu Burundi navyo nyene ubwigenge bwabwo burimwe nuze ya intamba nyinshi ko haraho bugera bugahagara kubera kukiza gatwe ariko mu Burundi nta kinyamakuru cigenga gisiga atari zo zibiri wumva zidaniriye none musi zavyerekanye uno musi bazobita bamwe babita ngo ibipinga bazobita ibipinga hanyuma babise ibipinga bazobabwira ati murakurikiye murahavya bene eroje ikibazo ngihomba gusa nk'ico mbere uravye aho uko binyamesha ko bikora uno musi ibikiri mu Burundi mbega vyo babikora amakuru akora mu jisho ubutegetsi gushika naho ubutegetsi bwira buti nyabuna ntimubandanye muvuga ubutegetsi muri bihe by'amatora sinovuga ko bashitsa hiyo ariko nkuko na mugenzi wanje aje kubivuga hari abacidadira bakavuga bati reka naho bigoye iki tugikoreko niho ubona ijya leta ifise ubwoba kuko bavuga bati abantu nitwabareka hari bashaka kudutera ikibazo yego hariho abamenyesha makuru nyene twakwita abamenyesha makuru ba leta hariho n'abamenyesha makuru
bariye umutima amenyo nivyo naho bariye umutima amenyo ni bimwe nakubwira umumenyesha makuru imbere ya byose abanza kuraba umutekano wiwe abanza kuraba ubuzima bwiwe nibo bumva rero bavuga ati ibi bintu rero hako tuja gukorera muri ibi bintu reka twe tureka kubisinya nibo nibaza nti peut-être ni bagwa bajya umutima amenyo ejo bazovuga bati twebwiye iyo synergie ntituzoyijamwo hanyuma ntawuzi ko batazobita inyanka Burundi batazobita ivyitso by'abakoroni hanyuma babashurire ko zambonera kure babashurire ko ca gipolisi na abantu biperereza bumve na ka directeur wiradiyi cyangwa umumenyesha makuru uyu usange bariko umwe turamubuze uwundi yagirijwe ibi canke biriya ibigiye kuza nta ubizi utibiye kuza nta ubizi yagize ati impera n'imperuka bazobwirizwa bazoshira ku mukono kuri iryo rwandiko mbe mu gihe bo bananya aho ntibivuguruza kugira ati ibi bintu ntavyo tuzopfa twarashize ku mukono impera n'imperuka byo genda gute impera n'imperuka ni yindi nyene bazoca bagenda muri studio bazobuza kuja ntibazoja erega nibo urumva ntibojayo ntiboja kuko bavuga bati canke iradizo yayugawe rero iradiyo ntizokugagwa iradiyo izoguma muri vya biganiro yahoramwo izoguma muri za programme yari isanganywe hanyuma ivuga iti bavuga ati twebwe ivy'amatora ntitubijamwo kuko mu gihe cy'amatora programme zirahinduka hacaza programme nyene zijanye n'amatora izo programme nibaza ko bagumye kujyo batanguriyeko bazovuga bati iyi programme amateka yigenga ntitwoyashobora reka rero twebwe tubandanirize mu byo twahoramwo hanyuma turindire mu amatora niyahera tuje muri conference de presse hanyuma kiretse n'icyo oya je nagoma nunganire Eroge erega urashaka gukora amatora utari muri synergie ego ariko bigaragara ko utazoba urekuruwe kushikirije utari bugende kubona wishikire ariko abera amatora ufatanye ne y'amakomunike bazoza batanga muri CNC ega nabandi niko bizogenda nabandi bazoba bari muri synergie niko bizogenda bazovuga ivyo CNC bahaye vyose pibahaye vyose sibahaye kubera nta rushaka kuvuga ibintu uko biko biragenda mugabo rero utagiye muri synergie n'uburenganzira bwawe urashaka gukora amakuru y'amatora utagiye muri synergie ugaha ijambo abanyamigambwe ugaha ijambo abanyagihugu babaza ico bibaza ku matora babaza ku maprograme y'imigambwe ibikini bikababaza amatora ukayakuvura bakatanga y'amakomunike ugize imana bakayaguha ukayavuga urumva bataguhaye nawe ugakoresha ubundi muhinga bwo kuyarondera nk'umumenyesha makuru mugabo ndatse ko mu mwaka wa 2005 hari amaradiyo atagiye muri synergie ariko ayandaje muri synergie nicabuje ko bakora amatora ariko yagenze neza kijagiye amatora yagenze neza uno munsi rero izova amatora bimenyekanye bije ku mugaragaro tuko dusozera ikiganiro mubona wamemesha makuru bo kwigenza gute uno munsi kugira ngo bishitsaho habe busuma bigaragara Patrick bazigenza gute badafise uruhusha gwo kuvuga erega uwasinye rujya rupapuro nta rusha kuvuga senita muhaye uburenganzira utarusinye nawe utarusinye no kuvuga ko atemeye biri muri bijyanye no kuvuga ko abironse byo barashaka kubitanga ko nta teko rimufata ko yayo ko dokondite nawe yasinye abamenyesha makuru rero ababisinye bazokurikiza ivyanditse utabikurikije bacavuga ati zaniyo carte de presse ko yawe warenze haniro urumva mu make ubisinye abayemeye gutisuka gutumwuga Nivyo navuze sinavuze nabivuze tugitango navuze yuko je ndi umuyobozi w'iradiyo nta mumenyesha makuru yanje yoza muri byo runani kuko gwaka uburenganzira umumenyesha makuru gwaka agateka uburenganzira bwiwe w'imyaka ikintu cyose kijanye n'umwuga sozera uhanura iki abarongo y'imyamakuru bo kwigenza gute abarongo y'immenyesha makuru mu Burundi uno munsi bakora iki uno munsi basinye urwandiko aho umwuga bagire gute kurusinya jagwe mfise yindi observation kurusinya cyangwa kutarusinya kuko iyo niko do conduite niraba synergie erigira abamenyesha makuru n'ibimenyesha makuru waba muri synergie cyangwa utaba muri synergie kurusinya bazorusinya bamwe nyene basasiri ibya CNDD-FDD hanyuma bagende bavuga yuko ibintu biko byagenda neza nkuko vyama hanyuma baje batabisinye je nibaza ko ico none bahanura kuko nta kintu nakimwe ashaka kuvuga ku matora kuko muri zinya ngingo harimo utuntu dusobetsemo tuvuga ko uri kuragumura abanyagihugu
ubundi buntu bagiye basobekamo muri ziriya ngingo duca tubafata ko bariko baragumura ko bariko baratuka inzego jewe novuga no bahanura nti ayo matora n'ubundi nta nayahari gende mu bandanye ibyo mwariko murakora muyihoze ndetse uhanura icyo jewe ibyo navuze ndabisubiyemwo nta muhesha makuru wanje norungika nokura ko gateka kiyo nakura ku burenganzira bwiwe bisa n'ibyo avuze none birasa ko kuko wewe bakwaka ijambo hanyuma ugende uhagarare nk'igishusho bakwatse ijambo uza uri mu kazi nyabaki akazi ka umuntu abumvije muti abamisha makuru ni bakora ibyo bashoboye nibareke se nizo zirabarungikira amakomunike bari mu ma studio babimenyeshe ati CNDD-FDD 70%, senere 30-20%, ipro na 10%, babarungikire ama basome abanyagihugu muri icyo gihe ntibazobazwe iby'amatora ubu bibazwe utangiye aho none nsozera kino kiganiro Desire Atungimana nibutse yuko wari umutumire muri kino kiganiro ukaba urongoye uruganda kubesha makuru radio Inzamba agateka ka wakoze kutwitaba mwakoze namwe kuntumira wakoze no kumwihezo waduhaye wakoze nawe Roger Niyonzima ku byo wadushikije muri kino kiganiro ndagushimiye cyane Patrick gutumira uzotwitaba nzoza cyane mwakoze bwana ya club de la presse gira ijana na kabiri Patrick Mitabaruje twari turi kumwe irindi sango ni ku munsi wa gatanu nk'aya mango naho butaha